Reka ngusuhuze kandi mwifuriza ibyiza ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere kumeze neza mu byo ukomeje gukora byose kandi bikomeje kugenda biguhira. Niba atari kuguhira kandi ugira ukwizera ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuba byahinduka, ugomba kugira icyizere ko ibintu bigira igihe cyabyo. Njye gusuhuza kandi ukwifuriza ibyiza, nitwa Ndayishimiye. Nimerera nkugezeho iyi nkuru igezweho muri aka kanya, iri kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye byandikira hano mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yewe ni mu bitangazamakuru byandikira no mu bihugu by'abaturanyi, mu gihugu cy'u Burundi, mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba muri rusange, yewe n'ibihugu mpuzamahanga nabyo bikaba byahurije kuri iyi nkuru ivuga ko igihugu cy'u Burundi cyafunze imipaka igihuza n'u Rwanda. Guverinoma y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Mu ijambo risoza umwaka wa 2023, Perezida w'u Burundi General Ndayishimiye yaciye amarenga ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara. Ibyo birego u Rwanda rwabiteye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite kuko ibice Red Tabara yanyuzemo itera u Burundi ntaho bihuriye n'u Rwanda. Kuri ubu amakuru ari kuvugwa nuko imipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda yafunzwe guhera ku isaha y'isa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama 2024. Uwo mwanzuro wafashwe na guverinoma y'u Burundi, icyakora nta tangazo ryashyizwe hanze rivuga impamvu y'iryo fungwa ry'iyo mipaka. Bamwe mu banyarwanda bagerageje kwambuka bajya i Burundi uyu munsi bavuze ko bageraga ku mupaka bagasubizwa inyuma. Mupaka wa Ruhwa uhuza umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi n'uruhande rw'u Burundi wo wafunzwe ku isaha y'isa 7:15. Muri ayo masaha kandi hari abanyarwanda 35 bajyanywe ku mupaka bahabwa uruhande rw'u Rwanda, bivugwa ko bafatiwe hakurya y'umupaka bamaze kwambuka. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko abanyarwanda basanzwe bakorerayo imirimo itandukanye ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi bari buze kuvayo mu gihe mipaka ifunze. Mu Kwakira 2022, leta y'u Burundi yatangaje ko yafunguye imipaka yose iyihuza n'ibindi bihugu birimo iyihuza n'u Rwanda yari imaze igihe ifunze nyuma y'agatotsi kaje mu mubano w'ibihugu byombi. Ubutumwa bwanyuje kuri konti ya Twitter Minisiteri ishinzwe umutekano n'iterambere mu Burundi bwavugaga ko imipaka yose ifunguye. Buti imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi irafunguye, u Burundi ni nyabagendwa. Ni inkuru yanyuze amatwi ya benshi mu Burundi n'abanyarwanda bari banyotewe gusubukura imigenderanire nyuma y'uko ibihugu byombi birebanye ayingwe guhera mu mwaka wa 2015 ubwo mu Burundi hari hagiye kuba kudeta igapfuba yari igiye gukura ku mukuru w'igihugu wayoboraga icyo gihugu icyo gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Uburundi rero bwashinjaga u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi. U Rwanda rukabihakana, ahubwo rugashinja u Burundi gufasha abashaka guhungabanya umutekano warwo barimo n'imitwe yitwaje intwaro. Ibintu byatangiye kujya mu buryo nyuma yaho Perezida Ndayishimiye agiriye ku butegetsi mu mwaka wa 2020 asimbuye Pierre Nkurunziza witabye Imana. Hatangira ibiganiro bigamije kuzahura umubano wari warazambye hagati y'ibihugu byombi. Ifungurwa ry'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ryahagaritse ubuhahirane hagati y'abaturage b'impande zombi, bishyira mu gihombo benshi mu bacuruzi bakoreraga ibikorwa byabo muri ibyo bihugu byombi, yaba mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Usesenguye neza ibyo igihugu cy'u Burundi gishinja u Rwanda bisa nk'ibidashoboka kuko igihugu cy'u Burundi gisaba yuko hari abahungiye mu Rwanda
bashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015. Burundi bugasaba ko bahungiye mu Rwanda. U Rwanda rwabashyikiriza leta y'u Burundi bagashyikirizwa ubutabera bakaburanishwa, ibintu u Rwanda ruvuga ko bitaba bijyanye n'amahame mpuzamahanga agenga ibijyanye n'impunzi. Ibi kandi bikaba byarashimangiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka ushize 2023, aho mwimbwirwaruhame ye isoza uwo mwaka yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gicumbikiye abarwanya Burundi ndetse banahungabanya umutekano w'u Burundi barimo Red Tabara, dore ko yagabye n'ibitero mu minsi ishize ahitwa mu Gatumba ikica n'abantu batandukanye barimo n'abana. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi rero yashinje u Rwanda ko rubifitemo uruhare kuko rubacumbikiye rukabaha n'ubufasha bwa byose. Avuga ko igihe kigeze ngo Burundi bukore ibishoboka byose kugira ngo bwicungire umutekano, kandi busaba n'amahanga kugira icyo akora muri ibyo bikorwa rushinja u Rwanda kuba rufasha umutwe wa Red Tabara, ibintu u Rwanda rwakomeje gutera utwatsi. Ndetse nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Ndayishimiye avuze ibyo ngibyo, ndetse umutwe wa Red Tabara nawo waje kuba unyomoza ibyavuzwe na Perezida w'u Burundi Ndayishimiye. Reka muri aka kanya rero twumve Perezida w'u Burundi Ndayishimiye ubwo yavugaga ijambo risoza umwaka wa 2023. Inzamba, amashi n'amajwi menshi biraza gusamirana mu gihugu cyose. Duserure umunezero dufise wo gusezera umwaka turangije turi bazima no gutangura umwaka mushasha w'2024 dufise amagara meza. Umunsi wa mbere w'umwaka niwo munsi mukuru utegurwa neza kugira ngo uhimbazwe neza ku isi yose kandi uhuza benshi. Kurangiza umwaka ni ishaka ry'Imana, ni iteka rikomeye, arico gituma tubanje gukengurukira Imana mushobora byose yari duteye tugashika kuri uno munsi dusinzira tukikoma turi mu mahoro n'umutekano kandi turi ku kivi. Iyo Mana nzima twese tuzeye ko urukiza, tuzi neza ko uwiyizeye adateterwa, nihabwe icyubahiro kidasanzwe kibereye. Turayisavye izibandanye itugumiza mu maboko yayo muri uyu mwaka buca dutangura. Twizera ko tuzowumara duhimbarwa naho tuzoba twigejeje mu iterambere. Turipfurije umwaka mushasha mwiza abarundi bose, abo turi kumwe mu Burundi n'abari mu mahanga, tutibagiye n'abanyamahanga baba mu Burundi, abari mu bihe bitoroshe, abagwaye, abari mu mabohero. Turasavye Imana ibakoze k'ikiganza cayo kugira ngo twese dutangure umwaka dufise umwizero wo kubaho neza, maze ejo haze habe heza gusumba ejo hahise kuri twese. Barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi, turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugwi w'iterabwoba Red Tabara ufise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda. N'ubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura u Burundi, ibibondo arivyo vyari Burundi bw'ejo. Turahojeje kandi imiryango yahekuwe, twongera turemesha bakomeretse, tubipfuriza imisuhuko ya vuba kugira ngo basubire ku kivi. Mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba, twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi, ariko twaraye tubonye neza ko ivyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire. Nta numwe atabizi ko hampande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene, uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi.
abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki, none ubu naho bakaba bubiriye abenegihugu mu Gatumba. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe ko ubwo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi rwohera, mbere n'amakungu ntivyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abenegihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda gwemeye kubisubiza ibisi. Ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara. Dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ariko naho biruko ntiducike inkokora. Mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutata na mugenzi wawe urabanza umusaba amahoro, ngo niyanka amahoro uratabaza abagenzi kugira bamuhanure, n'ivyanka naho Imana izogira ikivuze. None rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero, bikubita gashi, bigenze runtu babone ko inzu mubanyi hiye nagwawe ibigeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntaco bizoteza ko imbere ubwo butegetsi. Tugiye kandi gutaka amakungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu, kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga. Nibatagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye kuko bariko barema ugwanko hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu ataruhara babishisemo. Mwumvise rero ibyo yavuga gaca amarenga yo gufunga, byavuga ko harimo no gufunga umupaka. Abasesenguye neza cyane nyuma y'iminsi itageze ku byumweru bibiri ibyacaga amarenga rero bikaba bishyizwe mu bikorwa, aho yavugaga yuko ngo imigenderanire hagati y'ibihugu byombi yarongeye kugaruka. Avuga ko abanyarwanda bagiye mu Burundi bajya kuri Tanganyika bongera kubona imikeke, ariko kuri ubu ngubu akaba ahisemo gufunga umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ahangaha abantu baba bagomba kuba bagiye kubihomberamo n'abaturage, by'umwihariko abaturage b'u Burundi, kuko nk'igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere, igihugu gikennye, ntabwo igisubizo mu buryo bwa diplomasi bari kuba umuntu yafunga umupaka, ahubwo byagashakiwe gisubizo ibibazo bihari mu buryo bwa diplomasi. Abaturage bo nta kibazo gihari kuko n'ubundi mu baraza kubihomberamo, dore ko n'ubundi aherutse no kugaragara umukuru w'igihugu aherutse no kugaragara avuga, bamubaza ikibazo cy'inzara mu Burundi, avuga ko ibijyanye n'inzara mu gihugu cy'u Burundi atabimenya kuko we nta kibazo cy'inzara afite, kuko yaba ibiribwa rwose byose bishoboka arabifite mu rugo, amatoni n'amatoni. Ndagushimiye cyane rero ukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi, nizere ko umeze neza cyane. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho mu bambere. Ciao ciao.